ibi nyene mubona yuko ari ibintu n'amakungu adatahura Burundi ni kubera habaye abakenyera rugamba. Urugamba rw'amasasu yararubayemo. Ashizwe mu buzima busanzwe niho yaciye atangura guhangana n'urugamba kwiterambere. Ukabona yambaye ibotine ari mu murima, ukabona afashe isuka yagiye kurima, yagiye kugira iki, hajya suko bijya aba yagiye gusoroma amateko y'igihugu atabimuhereza. Aho twakuze mu mashuri twigishwa yuko abantu bava ruguru bakaza kuronderera ubuzima mu gisagara. Ako ugira content ku bikorwa bikubera kugwa na fondation mugira neza, ukagenda ukaraba abakenyezi bashobora gushinga, ugakora ama reportage, ukagenda kurenganya umujene yitwa Desire yipambaniye ikorera ibyunka ifitiye ama station yiwe ari karihanganira, ukagenda kuvyitiranya naho mugira neza. Bagacazana ngo prestige kwera babaza ati aha ni twakora ngaha tuzoba turiko turakora hababaza. Rero abarundi bamenye yuko nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'umukenyera rugamba akenyereye urugamba gwiterambere. Urugamba gwiterambere rero naha wumva yuko uzomusanga mu mashure ariyo, mu magara y'abantu ariyo, mu bakenyezi ariyo, natwebwe ugwaruka tutandukanye turiyo. Ari nayo mpamvu itariki 12 z'ukwezi kw'indwi mu 2023 ishiramwe mpuzamakungu ryamuhaye agashimwe kagenewe abanyagihugu. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Simbizi wa Semavumba. Nkuko mumenyereye murazi yuko nabemereye yuko nzokwama ndabahereza urukurikirane rw'ibigande binabiriya. Just ni muri ya ntumbero yo gushigikira no gutanga ukuri, ndetse murazi neza yuko aho hambere niho bavuga yuko les paroles s'envolent mais les écrits restent. Mugabo uno munsi bivanye n'ibihe tugezemwo, murabona neza yuko ubu harabayeho n'ubuhinga bw'uko n'amajambo tugenda turakoresha agenda arasigara. Impamvu rero uno munsi niyumvire kuvuga ati reka tuyage ni kugira tuze turahana novuga, kuko hari ibyo twamenye tubibwiwe n'ababibonye, hari ibyashoboye kwandikwa mu bitabo, hari n'ibindi bintu twagiye turabwirwa mugabo bitaronse amahirwe yo kwandikwa. Mugabo uno munsi naho hari n'ibyo tugenda tubona tugenda tubishikiriza, kuko ibi tugenda dushikiriza bigenda bisigara. Hari n'abantu murabizi urugamba amazi imisi ndimwo go kubeshuza abana bariya aho hari abantu bashobora usanga kenshi kubera bafise ahantu hariya bashobora kuba bavugira, ugasanga bagenda bandika kahise canke bandika kubu uko katari, uko burya kubu niko kavamwo kahise, ku buryo na cyane kuko abari muri kazoza bazomenya ibyubu bivanye naho bagiye barakura amakuru yuko abo muri kazoza ivyubu bizobabera kahise. Niyo mpamvu rero iyo turiko turabona ibinabiriya bisaba yuko hari umuntu ariko arandika kubu uko katari, cyangwa ugasanga kahise akavuga uko katari, umuntu afise ivyemezo, ufise ukundi kuri kuba wabajije wanatohoje neza ukabona niko ni vyiza yuko twoza turagusangiza n'abandi. Ego kuko no muri kahise ka hafi mwarabonye yuko hari abantu bagerageje kubera bari bafise ijambo, bari bafise aho bavugira, bari bafise ama medium ryabo yizewe n'abantu, wacu usanga
bashobora kugerageza nko kuvuga umuntu uko atari canke ibintu bakabivuga uko bitari, gutyo ugasanga abenegihugu baba barizeye aho hantu bakura amakuru, uca usanga bavyakiriye uko, mugabo ugasanga sivyo. Niyo mpamvu rero kenshi jewe imbere yo gutanga amakuru mbanza ndaca hirya nino nkaraba iki kimeze gute, ibi bimeze gute. Muribuka dernièrement narashoboye kugushika mu ntara ya Kirundo, aho abanyakirundo nahasanze ndi ku mupaka bambwiye ati umutekano wo mu Rwanda surtout abantu bawucungera cyane, bambwiye yuko ari abantu bagereranya bitiranya n'abitwa imbonera kure ngaha mu Burundi. Urafise bagashaka kuzana igipolisi none baba bari hafi nyene y'umupaka nyene. Oya nk'ubu ngubu ntabwo ushobora kuba wobona kuko ari naho babita soda complet sabasoda na security nyene imbonera kure no mu urumva mu ncamake n'abanyarwanda barafise imbonera kure nabo ziri ndi ku mupaka aba niho baba. Mu Rwanda barafise ugaruka rwabo rucungera umutekano atari inzego z'umutekano. Mugabo twebwe iyo batangwa inzego zacu mwarumvise amazina bazita, twebwe hano turafise imbonera kure. Usanga rero twebwe nko ngaha mu Burundi kumva yuko imbonera kure yo kwicungera umutekano, ugasanga ku bandi bobo baramaze kubidiaboliza nko kumengo umuntu ari kure gucungera umutekano wiwe. Ufite ari abantu bamaze kubona yuko bobo ari bo bonyene bakwiye kumva yuko bo bari mu mutekano, abandi yuko umutekano wabo ataco babwiye. Ariho naciye mbona abantu bambwira ati nakajya kazu kari hajya niko baba barimwo, ati ngaha kuri frontiere nta musirikare abahari, hari kuri surtout kuri kote y'u Rwanda, ati mugabo abantu baba bahari n'abantu bitwa nambari inkera gutabara, ati ni nk'imbonera kure ngaha mu Burundi. Muca mwumva neza yuko mu gihe mu Burundi natwe ugwaruka rw'imbonera kure rufise ukuntu ruza bwiorganiza kugira umutekano gumucungerewe ku buryo tutokwinjiranwa n'ibi na biriya n'ibihuha canke iki, ngo gasanga ubwo gwaruka n'ugaruka ruba ruhari kuneza y'abarundi, kuneza y'abene gihugu, kuneza yuko umuntu wese abari mu Burundi yo kumva yuko ari umutekano. Bo baragerageza kugira bashobore kubita amazina ya nariya, acu usanga byafashe iyindi ntera, ugasanga niyo mpamvu twavuze ati ubu tuzoza turayaga tunishikira surtout ku terrain, tubereka ivyo abankurikirana kuri no rubuga, abasanzwe bakurikirana abatandukanye ndibaza barabonye ama video. Rero uno munsi ikintu cyatumye mvuga ati nyamukuru nsaka ko tuyaga ko nashaka tuyage, murazi neza yuko ahantu hari amajambo menshi wanashaka wamusanga abantu kubera nkuko namuhanda bivuga usanga umengo bari haye monopole, ugasanga bo bumengo nibo bonyene bafise aho bavugira canke kwamengo bo ivyo bavuze n'ivyo mugabo no munsi bariko baranyeguruka. Murazi neza yuko ibinyoma uno munsi biriko birakubitwa, ikinyoma nta kibanza kigifise. Nagomba uno munsi tuyage kuri nyene icubahiro umutambukanyi wa Incori mukuru w'igihugu, je ndamwita umukenyera rugamba mu rugamba guterambere. Wanashaka na concept nari nkeneye ko tuyaga ko niyo ni ingene umutambukanyi wa nyine icubahiro mukuru w'igihugu ari umukenyera rugamba ukuri mu rugamba guterambere. Nkuko naye ndababwiye umwanya uheze, aha mu Burundi harabaho ibintu byinshi, harabaho amajambo menshi yo gucana intege iyo umuntu ariko arakora ibintu byiza. Nama ndabigereranya nka wa muntu ariko araduga ahantu hako umutera intege kugira ashike, ahubwo uca ugomba kumukwega kugira asubire hasi. Burya iyo hataba novuga ati abantu bashoboye gukenyera urugamba, stabilité Uburundi bufise uku kuntu nyene tubanye, ibi nyene mubona yuko ari ibintu n'amakungu adatahura Uburundi, ni kubera habaye abakenyera rugamba.
rero surtout kuri nyine icubahiro umutambukanyi wa Sebarundi mumenye kwanza yuko le fait que abari umutambukanyi wa Sebarundi automatiquement aca muvyeyi wacu kuko mu Burundi niho ubaye umurongozi kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba umuvyeyi w'abarundi bose niko bavyita uba Sebarundi. Des fois mu miryango itandukanye haba no mu ngo meme no muri Bibiliya harimo abantu bitwa abana b'ibyangazi. Hari abana b'icyangazi mugabo muri Bibiliya aho batubwira yuko umwana w'icyangazi yaragiye asanga yuko atahandi yo batari muhira mu nyuma arataha. Gusa nuko usanga batavuga byinshi, hari igihe usanga n'umwana w'icyangazi ashobora kuba yagenda aravuga ibi na biriya mugabo mu nyuma birangira asanga yuko ineza yose ari gusubira mu rugo, ari gusubira mu nyonga ya wa muvyeyi. Rero impamvu ndabivuze ibyo nuko d'abord nka nyine icubahiro umuvyeyi wacu umenye yuko yaciye ku rugamba mu gihe abandi batotezwa ukuna kuriya wewe yarafashe umuheto aravuga ati ngiye guhabuza demokrasi. Abakenyera rugamba bafashe umuheto bari bagiye guhabuza demokrasi. Naha uzoza wumva abantu bavuga ngo abagwanye ngo nta n'imetero nimwe ngo bafashe ngo nta kibafashe mugabo umenye yuko bobo ico abafashe umuheto bagiye kurondera ntibari bagiye gufata igihugu, bari bagiye guhabuza demokrasi, bari bagiye guhabuza intwari ibereye, bari bagiye guhabuza iterambere rusangi, bari bagiye guhabuza ubutungane, nico bari bagiye guhabuza. Ivyo navyo inzira yonyene vyagegwako kwari gushiraho intayishize, gushiraho mwene igihugu ashize. Nyene icubahiro umuvyeyi wacu ari muri abo babonye itotezwa umurundi yari karakorerwa, arafata umuheto. Hama mu nyuma urugamba rurangiye abarundi bayaze bakumvikana. Ndabamenyesha neza yuko ukurikiranye ikiganiro nakoze dernièrement narababwiye ingene vyashitse bisanga babaye obligé kuba abasirikare. Na formation militaire y'igihugu bigeze bahabwa mugabo bisanze abasirikare, bisanze biyorganije bonyene kubera ihohoterwa ryariko riraberera ku mwene gihugu atanguvu yari afise atayandi mahitamo yarayo kurondera izo nguvu. Ivyabaye rero inyuma y'urugamba, urwo rugamba rwo guhabuza intwari ibereye, guhabuza demokrasi, guhabuza umutekano ubona wa twese, guhabuza ubumwe bwa twese, naho na nyene icubahiro umutambukanyi w'icubahiro mukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha Ndayishimiye yarimo. Urugamba rw'amasasu yararubayemo, mu nyuma ashirwa mu buzima busanzwe. Ashizwe mu buzima busanzwe
niho yaciye atangura guhangana n'urugamba kw'iterambere. Aho rero ndababwira yuko hariho abarundi benshi batifuza kubona Uburundi buteye imbere, n'ababa bagomba kurema ibintu bigomba gusamaza abantu. Ari nayo mpamvu kuva Imana imuhezagiye akambara urugori yambaye rw'umuvyeyi w'abarundi, murabona neza yuko hari abantu bamwe muri abo nyene bari barihaye ijambo, bagerageje kugomba kumucako, bagomba kumuvuga uko atari, bagomba kuvuga, bakagomba kuzana ibintu bitari byo kugira bacinega abarundi. Mugabo mu nyuma tuba twamaze kubibona. Murazi neza yuko nibi byatanguye mu minsi iheze, mwarabona neza yuko byatanguye ari ibinyoma, tukibaza ngo nibisanzwe, kumbe tubona yuko ari wa muswa wariko urajya umuhino usotera isuka. Niho nafashe umwanya nca hirya nino ndavuga ati uyu muvyeyi ninde? Naho nasanze yaragiye mu bahabuje iyi demokrasi. Impamvu nyine cyubahiro Angelina Ndayishimiye ari umukenyarugamba mu rugamba rw'iterambere, murazi yuko yashoboye gukenyerera iyo ibitero bije. Murazi yuko hari ijambo rivuga ati ni mukenyere muzigumye. Ubwo gwarakenyerewe, abarundi baronka intsinzi ya CNDD-FDD yari intsinzi y'abarundi. Ko murabizi neza yuko meme na CNDD-FDD ni nama y'abene gihugu n'umugambi w'abene gihugu, bisubiye ko intsinzi yabo yari intsinzi y'abene gihugu, kuko yari neza y'abene gihugu, kuko ni neza iva mu matora. Rero ubwo rugamba rw'amasasu rumaze kurangira, Angelina Ndayishimiye yatahuye yuko urugamba rukurikira ari uguhangana n'umwasi w'iterambere. Uwo nawe n'umunebwe, ubunebwe ari wo mwasi w'iterambere, guhangana nabwo. Burya nkuko namanda bivuga mu biganiro byanje bitandukanye, hari abantu benshi batigera banezerezwa nuko abarundi baba bari ku kivi. Murazi neza yuko muri kahise wamenga abarundi bose turiko turiga bisaba twige kugira tujye kurondera ubuzi, ata tutari bwiyumvire imigambi yacu yonyene y'iterambere. Hari abarundi rero aho bari baba bagomba gukamisha ubwo bunebwe buba buri mu barundi. Mugabo umutambukanyi wa n'icyo mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ari mu bantu ba mbere bama bahagarara imbere, bama bahimiriza abarundi kwiyumvira, kwikorera imigambi yabo bonyene yoshobora kubateza imbere. Aho muri ico gihe directement abamaze kuba umwasi wa wundi azi neza yuko ivyakamisha resultat ziba zavuye mu bunebwe bw'abarundi. Naho rero uzozubona iyo ubonye nk'umutambukanyi w'ishobora mukuru w'igihugu, uravye ma privilege yose igihugu kimuha, uravye itegeko ico rivuga n'ivyo rimuha n'ibiki byose bakabirengera, ukabona yambaye botine ari mu murima, ukabona afashe isuka yagiye kurima, yagiye kugira iki, hajya suko bijya aba yagiye gusoroma amateko y'igihugu atabimuhereza, bijya abikora kugira na wa mupfasoni ari hariya, wa mukenyezi ari hariya avuga ati n'umutambukanyi n'icyo mukuru w'igihugu
ibarabikora none jewe ndinde kugira nanjye sindabikora. Ofete uno munsi impamvu mubona yuko twamana ibitero surtout vy'abantu b'abanebwe baba bagomba kudiaboliza abantu. Aha twese turafise yo dukomoka namba turabarundi by'ukuri, turafise kubasokuru. Uno munsi twebwe twakuze twigishwa ikintu cyitwa exode rural, aho twakuze mu mashuri twigishwa yuko abantu bava ruguru bakaza kuronderera ubuzima mu gisagara. Mbega mumaze kumubona abi Bujumbura kangahe? Ko yama mu mitumba, ko yama mu mirima, ko yama mu bene gihugu. Uno munsi twari dukeneye indongozi dushobora kutwereka yuko hariya ku mutumba imigambi ishobora gukunda. Nama mbona iyo yatunganije surtout abantu bahora baza mu mpera z'umwaka Bujumbura, je naronse amahigwe yo kuja mu nyigisho zifatanye n'amasengesho. Narabonye abajene ugwaruka rushinga intahe gwa ruguru, ukaraba uwo muntu wa ruguru ibintu amaze kugera ko ukumigwa. Mu gihe kera twari tuzi yuko ubuzima ntonyine bushobokera ari mu gisagara. Mugabo umutambukanye w'icubere mukuru w'igihugu arafata arakenyerera urugamba rwo kugenda kutwereka yuko hariya ku gatumba ubuzima bushoboka. Ubu hose bahaduganye ahatari umuyaga nkuba usanga bonyine bamaze hari ama plaque solaire, imigambi myinshi iri hariya. Nyine cyubahiro umutambukanye w'umukuru w'igihugu yamatera intege agatumira abandi bakenyezi b'abakuru b'ibihugu bakaza ngaha bagasangiza ama experience abandi bari ngaha. Bagasangiza ama experience. Igitangaje nuko abandi bakenyezi bashyitse ngaba batangara. Dernièrement umukenyezi umufasoni w'igihugu wa nyakubahwa umukuru w'igihugu cya Serbia yasu kwigumira ngaha avuga ati none ino hospitality gute aba bantu banyu bategura ibintu nk'ibi bintu bimeze neza. Ubu Burundi twama twumva ko atari ko buri. Ugasanga abantu hari ibintu byinshi byiza umuntu wamwigirako, mwe ugasanga hari abantu bihaye kudandaza ibintu warondera intumbero babifitiye ukabibura. Ukabona abantu bambahereza important cyane ibinyoma. Urugamba rwo mu masasu rwaraheze. Umutambukanye n'icubahiro umukuru w'igihugu afati ya mbere mu kugenda gushyikira abana abanyeshuri. Hari programme nyinshi uzogaburira abanyeshuri. Mugabo abo bama bavuga ivyo bavuga nta munsi n'umwe ndigera mbona bari ko baravuga ivyo migambi ha abanyeshuri ubu usanga kuko nababwiye neza yuko surtout mu mazone rurale hajya haba bijya bintu usanga abantu bavayo bagiye ugasanga abana bataha ishure baje ugasanga babazanira programme yuko babafungurira ku ishuri. Abakenyezi bagwara ingwara zo mu kigo. Iyo yonyine iyo ni reportage nini ujya muntu afata umwe ari karandika akaragira ama commentaire est-ce que nyene cyubahiro première dame w'igihugu n'umuntu aba ari we umubonye ubona ubwiza bw'igihugu cyose. Ugasanga abantu ufashe umwanya uri kuragira commentaire y'impuzu yambaye ntuza amasource yiwe kuko nimbere ataraba icyahari amateka yiugiye kuyaraba yamye ari umuntu yamye ari umugwanyi apambana yiruka arondera abana biwe nuko kuva kera bamye barondera suvuga ngo nukubera ngo uno munsi bavyagwa na nyene icubahiro mukuru w'igihugu ko ariho ibibabayemwo uno munsi byo kwiruka bagerageza kurondera ibyo barondera babitanguye kuva kera batigita
harabo twahura ukimvira ati none uyu umwana wa naka ukumigwa ukabona ati none uyu ugasanga umuntu murahuye wowe nyurana yuko umuntu mutangana mugabo bakikomporta comme nos égaux iyaba abona icari abo bakenyezi bagwaye ingwara zo mu kigo naba nabitwararika bavuga bati nibashake bapfe mugabo acashinga ibitaro genda murabajya muri fondation mugira neza mugabo nikica kibuza yuko muca mufata amarementanya y'ama station ako ugira content ku bikorwa bikubera ahubwo na fondation mugira neza ukagenda ukaraba abakenyezi bashobora gushinga ugakora ama reportage ukagenda kurenganya umujene yitwa Desire yipambaniye ikorera ibyunka ifitiye ama station yiwe ariko arihanganira ukagenda kuvyitiranya naho mugira neza umugira neza ni fondation atana hamwe waniye n'ibitoro fondation mugira neza n'ibitoro bitubiri tafauti mugabo wo kubera ukeneye kudesinforma abantu kubera wewe ubona neza yuko ufise mwihaye kugira monopole yuko comme si mwebwe nimwe hari abantu bihaye umengo kuba barizewe abene gihugu bakabizera bakabumviriza ucubona neza yuko ico cyizere mwahawe ari cyo cyusa kibikigwanisho fondation umugira neza hari bitigiri byinshi by'abantu batishoboye bamaze kuvurirwa hajya bamaze gufashwa kera twarabona ndibuka kera yuko hari abantu batelefona ku radio bagatabaza ati nyene cyo mukuru w'igihugu kunuko bagatelefona ku radio nama ndabibona ku ma televiziyo bagatabaza yuko bakeneye ubufasha mugabo bo wakurindira yuko babwira ati ngo turindire ubufasha nyene cyubahiro ndayubaha yaciye afata ashinga ikigo bazoza ntibirirwe baratelefona ingo ngaba kuvura ama priorité ubu naho nabonye ejo hirya ejo nabonye kuri hôpital militaire imitima hirya ejo itariki 26 z'ukwa gatatu bashize ibuye rya mbere ku kigo cyo kuvura abana imitima mu gihe abandi iyo baronsa amahigwe yo kubico bari usanga bo biyumvira inyungu zabo nyine cyo mutambukanye umukuru w'igihugu wewe ariko arakenyerera urugamba rwo guhangana n'ibibazo bimwe bikomakomeye abana bama bahura navyo abana bavukana ingwane z'imitima ugasanga ibyo kugira bishobore kuvugwa bisaba amafaranga menshi mugabo kuri hôpital militaire hirya hejo nabonye umengo bafatanije yagiye kurondera partenariat n'ikigo cy'abadagi mugabo ibyo byose ugasanga abantu bamwe bari barihaye monopole iyo nkuru nk'iyo ntibari ko barayikenguruka rero niyo mpamvu navuze ati ubu ifo yuko abazodukomokako cyangwa abadukomokako bagomba kugenda baronka ukuri bamenya ukuri bamenya ati izi ndongozi zadutwara gute mu gihe aribo bari abayobozi bacu byari bimeze gute bari abantu ki bari abantu nyabaki bari abantu batujya cyane n'abantu batwimvirira neza ukabona umuntu kubera ngo motife ngo uno munsi ngo ari reka dufate kubera ngo hari ibibazo by'ibitoro reka dufate ngo afise ngo ishiramwe ngo prestige bagacazana ngo prestige kubera babaza ati aha nitwakora ngaha tuzoba turiko turakora hababaza mugabo bagaca bibagira yuko umuntu bariko barahangana nabo numukenyera rugamba kandi umuntu akenyereye urugamba abazi neza yuko imitego ishobora kuza igomba imugana igomba kumusamaza bibari byinshi rero abarundi bamenye yuko nyene icubahiro
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'umukenyera rugamba akenyereye urugamba rw'iterambere. Urugamba rw'iterambere rero naha wumva yuko uzomusanga mu mashure ariyo, mu magara y'abantu ariyo, mu bakenyezi ariyo, natwebwe ugwaruka tutandukanye turiyo. Ari nayo mpamvu itariki 12 z'ukwezi kw'indwi mu 2023 ishiramwe mpuzamakungu ryamuhaye agashimwe kagenewe abanyagihugu kiswe Prix des Nations Unies pour la population. Ishiramwe mpuzamakungu kugira muri menye igari ryo. Ishiramwe mpuzamakungu niyo ryemeza ko igihugu kibaho. Ishiramwe mpuzamakungu niyo hagenda kwigirwa ibibazo byose by'isi. N'ubu nyene hari inama kiraba ku bibazo vya Kongo. Ibaze umuntu amaze guhabwa agashimwe kubera ukuntu ari akenyereye urugamba rwo kwitaho abene gihugu biwe. Ishiramwe mpuzamakungu mugabo ko dusanga hari abantu bamwe kubera aribo bigize yuko aribo bafise izi media, bigize yuko umengo amakuru atari bo bayatanze n'aba makuru, bagaca kugomba gusamaza abantu. Hakuberekana uwo mugira neza, ndabibutse yuko bamwita mama mugira neza. Umugira neza twahawe mama mugira neza kuvanye n'icubahiro Evariste Ndayishimiye yimiswe kuba Sebarundi, yaciye tubera twese baba mugira neza wacu twese tukiyumva yuko turi mu biganza byiwe. Ibi ndiko ndavuga vyovuga wa muntu ataburyo bukwiye yari afise bwo kuvuza umukenyezi wiwe yagiye kwibaruka agira ikibazo cy'ingwara zo mu kigo, mu nyuma yitura Fondation Bonne Action mugira neza aratunganirizwa. Ibi vyovuga wa mwana wa muryango wasanga amikoro ari make, bikabagora ingene barunyika abana ku ishure kwiga ku buntu bakanabafungurirayo. Uyo shinga intahe mugabo babandi bihaye yuko ari bo bonyene bafise aho bavugira, bamwe baba bagomba gusamaza abantu. Ayo makuru nayo uzigero basangana. Rero barundi bene wacu, urugamba turimwo, umwansi dufise yitwa ubunebwe, n'umwansi wa twese, n'umwansi y'uwawe, n'umwansi y'uwanje. Nta muntu muri kino kinjana tugezemwo azogusanga aho uri. Uburundi bumaze imyaka myinshi buri mu bihano. Ukumubona turiko turabaho uku ata muntu yumvira nabo wundi, ni kubera dufise umukenyera rugamba ahari yicaye akenyeye neza, bariko barahangana. Naho ubona je nawe tumeze uku. Hari abakenyeye, hari umukenyera rugamba adukenyereye. Aho ubona twisanga twama mu bibazo, ivyo bibazo tukabona yuko ikiri important atari kwidoga, ahubwo tukabikenyerera ari kubitorera umuti, ni kubera indongo ziri hejuru arico zidukorera, ariyo ntumbero zaduhaye. Iyo babona yuko ikibazo c'ibifungurwa aho hambere ico bakora bagenda gusaba imfashanyo, mugabo mwarabonye neza yuko ubu Burundi haragira n'igihe twimbura tukagenda no gufasha n'abandi. Mwarayibonye kenshi ahuye n'ivyago, n'ubugenda muraho mwene gihugu w'ibigori ari mu nyishu, imifuko yabo n'umusi mu mafaranga. Bene wacu, ibintu tuje tuyibona mu ruhande babirimo, nico tugomba gusamazwa. Igihugu nico wacu nicya twese, igihugu kiragwanirwa, igihugu kirakenyererwa. Iyo dufise indongozi, iyo dufise abavyeyi abona ati hako ngenda gusegerereza, reka
mamagarire abanje tuje ku kivi. Sama foto baba ariko barifotoza. Baba bakeneye kuba abalidere beza. Apana wa wundi aje inyuma. Atije imbere. Mugabo bobo niwe baje imbere. Isuka ni watangura kuyifata imbere, abari inyuma bagakurikira. Nta mwanya wo kwisiga. N'umwanya wo gukenyerera urugamba gw'iterambere. Ivyo navyo tuvyigishwa n'abavyeyi bacu. Tuvyigishwa na nyene icubahiro. Umutambukanyi mukuru w'igihugu arakenyerera urugamba gw'iterambere. Nk'umukenyera rugamba abushitse yagwanye urugamba rwo guhabuza demokrasi twarayironse irahari. Uno musi umwene gihugu kuva ku nzego zo hasi gushika zo hejuru dutwagwa nabo twitorera. Uno musi benshi barahimirijwe ufuma ugira akarima gato ko mu kigo gato, mugabo ningo zikeya uzogenda ntusange bafise ubworozi. Ningo ziki uzosanga ntusange bafise n'akantu na gatoya base afuma ari imigiti civoka, afuma ari imigiti c'umwembe akaba gifise mu rugiwe. Ivyo iyo taronka indongo zitwugurura amaso zitwereka ibikenewe. Iyo taronka aba bakenyera rugamba, iyo umutambukanyi cy'umwe mukuru w'igihugu agenda avuga ati ndafise intendance abana banje letira abajangwa ndavuzwa ngwaye ndagira iki, ntihari no kwiyumvira gushinga ibitaro, ntihari kwiyumvira n'ikintu na kimwe, ari kwicara gusa akibera mu vy'igihugu kimuhereza. Hamana tutukibandanyiriza akavuga ati bajya birabasha. Mugabo kubera azi neza yuko ari umuvyeyi tukamubera abana, naca afati ya mbere mu kutureka rorokeza. Rero bene wacu iyi niyo konti nari nkeneye ko tuyagako, niyo nari nkeneye yuko ndabashikiriza. Hama namwe mufise ivyo mukunganira, ivyo ndayivuze nkanje, ego ndayivuze nkanje, na wewe nsaba n'abandi n'ayandi ma media atandukanye yoza arafasha mu kwerekana imigambi n'iriya y'iterambere ikirangwa mu Burundi. Ntibaze barasamazwa kuko umwansi wewe ntajyamye, ari ngaho bunebwe buraho uri mitiro ukimbura ingonera. Tuje ku kivi, Imana ibahezagire.